Nongeye kubaramutsa nshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Ngarutse kuvuga ku nkuru ziba kubiba muri Saudi Arabia. Abarundikazi bari muri Saudi Arabia bafise ingorane nyinshi. Nyuma y'inkuru nabahaye ku mudarara yitwa Jeannette, yatorokesheje umurundikazi akamukura muri kontra, hanyuma mugerejewe akamutoteza, n'ubu tukaba tutazi ahari. Hari umwe mu bariyo yashimye kugira ikintu avuze nk'umukenyuro wo gukomesha bano badarara. Tubanze twibukanye imbere yuko nabarungikira ndabumvisha iki gishinga ntahe ciwe canke ivyo biyumvira, ivyo kogwa kugira ngo bano badarara bahebe gutoteza abo batorokesheje. Nabo manze ndababwire ko gutoroka ari bibi. Abadarara baraguhenda ugatoroka wibereye muri kontra neza, uhembwa amafaranga make mugabo meza, bimwe vyinshi bibi birutwa na bike vyiza. Akugereje iwe akagucura bufuni na buhoro. Nama navyumvise umudarara gutorokesheje, ugeze iwe ntavyo kuvuga ngo hari ukwezi utamuriha. Ugiye ku kazi uramuriha, utagiye kwa kwezi uzokuriha kandi ubwirizwa kurya. Kirezo cihitamwo kuja kudanga nimba atari kumena amazi sinzi uko bavyita. Ivyo rero nta nyungu bifise. Umwe mu bagiriwe nabi n'abadarara arafise ico no kwita nk'umukenyuro, ivyo bokorera canke ivyo abadarara bakorera ibibi abo batorokesheje bokorerwa. Nyuma yo kumviriza aya majwi yiwe nanje ndagaruka. Mwaramutse Mugisha, muraho murakomeye, natwe turashima. Ego hama nashaka mbanze nkenguruke ko ukuntu witaho abarundikazi bari muri ibihugu vy'Abarabu ukanabavugira ndetse ukanabatabariza. Imana iguhezagire. Hama nanje ndi umurundikazi ari no muri Arabia Saudite. Tumaze kubona ibiganiro ushira habona, twarabonyemo ibiganiro bimwe bimwe vyagiye bitubabaza nk'abarundikazi bari no, ukuntu bene wacu bahohoterwa ndetse bakanahohoterwa n'Abarabu, bakava mu makontra bakaja mu mabarabara, none bashika mw'ibarabara noneho bakongera guhohoterwa n'abarundi bene wabo. Ico nashaka kuvuga ni iki? Nashaka gusaba abo badarara nimba babona yuko badashobora kwakira abo bakobwa ngo babatunge neza mu mategeko nk'uko babisezeranye, ndetse ko banabaha n'amahera kugira babatorokeshe, bagumize muri kontra. Hako birirwa baraza kumererwa nabi mw'ibarabara, nibananirwa na kontra babasubize i Burundi, bagende impore, bareke kuza guhohoterwa n'abarundi bene wabo. Birababaje kuva kwa Mwarabu yagufashe nabi, washika muri kontra wibaza ngo washika mw'ibarabara wibaza ngo ugiye gukorera amahera, ugiye kumererwa neza, noneho ukaza usanga mwene wanyu nawe wewe aja asumvye ububi wa Mwarabu uvuyeko. N'agahinda gateye ubwoba. Rero turavye iki kiganiro c'uyu Odeta yarahohotewe kandi ahohoterwa n'umudarara. Umudarara yitwa Jeannette, muramuzi kandi mwamuvuze. Rero twashaka gusaba abadarara bisubireko, bahindura ingendo, kuko aba bakobwa bava mu makontra nibo batumye babaho muri Saudiya, kandi nibabafata nabi bitebe bitebuke ejo barataha. None nutaha ugasanga wagiriye nabi umubanyi wawe, ugasanga wagiriye nabi umuntu muri kumwe ku gatumba canke mw'ikaritiye, ese niwashika i Burundi zifata gute? Bibuke yuko ino ni mu mahanga, bazotaha bige gukora iciza. Ikindi nashaka gusaba, ego ikidarara sinovuga ngo bagikure kuko kirafasha abantu benshi. Ni fraude ariko ifise umumaro ku miryango y'abarundi n'igihugu. Rero jewe ico nashaka gusaba nuko bishitse
umudarara agakura umukobwa muri. Nshuti zanje mwavyumvise, uyu avuga ati nimba abadarara babona yuko batorokesha abakobwa bakabageza mu ngo zabo bagaca bahinduka bakafata nabi ntibabarekere mu makontra. Nanje mvuga gutyo nyene, iruhande y'ubuhemu baba bakoreye zirya agence zibarungika, kuko n'abatoroka bataramara n'amezi 3 kugira ngo agence zihembwe amafaranga bakoreye, barenza ko guca bavyimba bakarengwa, bakibagira yuko n'udufaranga baronka bariko barakorera bariko baduhabwa n'abakobwa nyene bagaca bafata nabi. Ahubwo babakwiye kubatekera indya, bakabagaburira, bakabambika, bakabafata neza, bakagira n'ivyo babahebera mbere kurya bakajya kuri gusa, bakabasumira indya ko amafaranga menshi mu gutoroka, kandi bakuma barihira inzu apanze irimo abakobwa nka 10-20, uje usanga bariko bamurihira ya nzu ayandi akayabika. Murumva rero reka nshire ku ruhande ko aba yahemukiye izi agence zibarungika. Zino agence nubwo je namanda bashwanira rimwe iyo barenganije vraiment bagira neza. Abantu benshi ntibopfuye buri indege, abantu benshi ntibopfuye baguze parcela, abantu benshi ntibopfuye bubatse inzu nziza, abantu benshi ntibopfuye bagiye mu bihugu vya Buraya na Amerika, abantu benshi ntibopfuye barongowe n'abagabo beza bize. Ni kubera babajana muri Arabia Saudite. Je ndabashimira, nubwo ari bitwara nabi barabafasha. Rero umudarara ku bantu mutazi iki kintu cy'umudarara, n'abakobwa bavuye nabo mu Burundi bagiye gukora muri Arabia Saudite kakazi nk'akabandi bakora, bagaca batoroka, bagaca bagenda kwipangira amazu. Hari gihe baronka bafasha canke bagasigiranira amazu. Uwo rero yari umukozi wo mu nzu ngo acahindura izina ngo abaye umudarara n'igiki. Ni wa mukozi wo mu nzu nyene yagiye muri Arabia Saudite arose ahantu apanga inzu ku izina ryiwe akaza atorokesha abandi, deja agira ikosa. Rero nkuko abivuze kandi araza kubivuga imbere, mwe bakobwa umudarara kugiriye nabi agufatishije nawe telefone mufatishe, kuko ntibagira neza. Hari abagira neza kuko hariho abantu usanga no kuri bagize ibyago muri kontra ntibitabweho nizi agence zibarungika canke ntibitabweho na office boss akabagirira nabi. Abo rero bakeneye iyo baje birumvikana, abo gutoroka je ndabumva, ariko ibaze ko yagutorokesheje unibereyeho neza agashaza gufata nabi. Ibaze ko agutorokesheje maze amezi 2 agence yakurungitse muri Arabia Saudite itarahembwa amafaranga yayo, ntibikiyarose na mwara bakabara guhomvye. Murumva bagira nabi kusanzwe. Dushize ku munzane vyishi ni bibi bikeneye vyiza. Niyo mpamvu rero bakwiye kuvyaza umusaruro bino vyiza bike bakora, bagafata neza bano bakobwa. Jewe kino kibazo nakizi kuva kera, sindabikurikiye umunsi jewe kuva 2018 nkurikira ivyo muri Arabia Saudite, nkora ama video ndayasangiza abantu 2018, imbere yaho kwanza 2017 ya bata ibi vya leta barungika bitaratangura bagica mu kinwabi. Natangiye ndabigisha bijya ibintu byo kuza bifotoza bari gusa batanga ama video bagira kiti ni bibi, aba postinga bari hanuye barabiheba. Nanje ti alright, bamwe batangiye kunyanka mu nyuma barankunda babonye ko nariko ndabakebura. Ubu vyaraheze, hari byo mukibona barabihevye kubera iki baratoye ishuri. Nazama ni mbogisi kwa Daniel Mugisha ngo ngo arasaze tisawa ndamwerekana. Babonye bamara bamenya ko bibaho bya bintu, bamenya n'ukuntu bishika n'ukuntu babahenda baca barabiheba. Cece ngira gutya aho nshima Imana. Uyu munsi rero wewe mudarara ubeshejweho no gutorokesha abantu, utazi ukuntu bageze muri Arabia Saudite, mushira n'imitima mibi deja mu bakobwa bibereye mu makontra bakora neza. Hariho n'ababaye ahantu bibayabaye vyozogenda neza, ariko bumvise ko ari umuntu ashobora kubatorokesha bagaca bagagwa, bagaca batoroka. Ubagiriye nabi ubakuye muri kontra, ariko baca bafata nabi. Hano uyavuga ati ubu ni kugira urunani rwo bakobwa babatorokeshejwe. Umudarara azotorokesha umuntu ageze mu Burundi
bafata ivyiwe baperereze, bafata ivyiwe. Wa muntu watorokesha ntiyahembwa amafaranga yiwe ya kontra, bimwe amwe ukorera mu gutorokesha abakobwa, utashe umurihe umuyagabure nawe amwe wakorera, kuko waramutesheje akazi, sivyo? Arazi wawe arahagera, ucura muryagagura, acaja mwibarabara, baca baramufata, baca baramutahana, canke ucura mutanga baramufata baramutahana. Icyamujanye muri Arabia Saudite ntagikoze, ariko wowe wize uri kurubaka. Rero wavuga ati, kandi nanje niko mvuga, ni vyiza ko mutashe baca babitwarira, bagaca bafata ibintu mwe mufise, hanyuma mugaca muhemba wa undi mwatorokesha, hama ntimwamwitaho, mukanenza ko mukamufatisha, bagaca mutahana. Aha ndabivuga nampereye kuri Odeta. Muri iyi minsi Odeta yavuye muri kontra atorokeshejwe n'uyu Janete, hanyuma amugejeje baramujyagagura gushika naho ubu tutaza hari ibihuha bavuga ngo bari muri sakana, muri cya kibanza bagenda kwitangamo kugira ngo batahukanwe, ariko yaramuryagumbye aramurya umutima gushika naho yonda asigara ku mutwe, amwankira nuko asohoka mu nzu yiwe, yamukuye muri kontra bahembwa neza. Muravyumva ivyo bintu bakoraga basha. None mwumva bageze mu Burundi bakabafata, bakabaka ivyo biyivye nabo, baba bagize nabi. Jembo n'ivyo bari vyiza. Abadarara bitwara nabi ni kubakorera ukantu nyene gweze mu Burundi ugashinga urubanza, ukaja mu butungane ati je nagiye gukora. Hanyuma ukuntu ugaca witura ijya ntuzenya ijya agence yari yarakurungitse kumbure ikagufasha, kuko mugira nabi. Navuze ko hari abagira neza, ariko benshi bagira nabi. Basiza murafata abakobwa, nimba mubakije ingorane barimo mu makontra zo guturubikwa no guhembwa makeya, bafate neza, mubere ku rukundo, mumenye ko mubayeho ku bwabo, hama namwe ntimubaryagagure. Ariko abaryagagura nawe ho nyene uri umukozi nkabo. Iyo zina gusa kubera ko warose iyo opportunity yo kubatorokesha, niyo citumugara uburaho nimba ari unyene Janete yarangaye ko ndamutelefone ndarabo umuntu ndinumira muri nyene uraza umuntu uri kuragara koko. Jewe narababwiye ngaha bantu banje nta mafaranga ndiko ndaca, hari abantu bamubwiye ngo burya nta mafaranga ukorera, oya nukuri nta n'ikingoro gitoboye. Je gusangira intuntu yo kubona ukuntu babayeho nabi, ntari umpa amahera murayama. Umaze kumpa ni yero rimwe, mvuga yero kubera ko nkoresha amayero kumbure aho igihugu ndimo. Ufise ni faranga rimwe ritobotse gira rundi, yo yararimpaye arabivuga muri commentaire, nta numwe. Ahubwo ndashira ko n'amayinite yandi nk'abatelefonera aba boss, nk'abatelefonera ama office ku mayinite yanje, hari naho nkoresha normali ku mafaranga yanje nka telefone normali. Imana yarampaye nanje ndazi akarabo gakeya sicishi mbwo ndazicarabo. Ndashaka kuvugana no mu boss w'umuntu, ndamaze gukiza abantu benshi, nkavugana na boss wiwe nkabwira ati je musaza w'uyu mukobwa, none uri kura mutoteza, none mujane kuri maktabo nimba utabishaka naho vuga ikibazo. Nkabumvikanisha ugasanga umwarabu yumvise ko afise uwabo ari buraya, ugasanga ibintu bigenze neza. Nama nabikoze no kuri maze kwikora keshi vraiment. Hari n'uwaje atazi kuvugana gakeya, biramugora, bamwiminja kumbe ntazi kubivuga, bajya birira utwujya dukeya bakanywa n'udukawa, nawe ivyo ntiyabijya, busanga aronda asigara gutya. Agira toroke sinzi ukuntu niyumviriye bivanye n'ukuntu numva bavugana n'ivyambwira ukuntu habaye, mvugisha boss wiwe. Yaciye bagenda mu isoko ngo twereke ivyuja, aratora ivyo akeneye vyose. Acitangira kuva uwo munsi atangira kuza arajya neza, kubera yuko yahuye na Daniel umugisha w'Imana. Harabantaziye ngaha banyita Mutabazi n'ayandi mugabo mwarakoze kuntazira. So reka tubandanye ngaha twumve uyu umwe akomeza avuga ivyo abadarara bakwiye guhura navyo mu gihe nabo boba barenganije abakobwa b'abarundikazi baba atorokesheje. Amaze kumushika niwe none akaba ari wamuhohotera nk'uko ibi biganiro bibivuga muba mwatohoje aya makuru. Umukobwa akamererwa nabi gushika naho amugara,
kandi umudarara yari afise ukuntu yovuga ati we ko wagwaye amagara yagukitse reka ndakujane muri sakana utahe witahire i Burundi uje kugwarira iwanyu. Ivyo birabaho. Canke bakamuronderera taxi akagenda muri sakana bakamutahana, canke akagenda muri ambasade kuko nico gikorwa ca ambasaderi ari ino, akarondera ingene amushikiriza umuryango wiwe agikomeye agihema, apana kubafata nk'uko kuntu urumva ko biteye agahinda. Hanyuma bigenze uko naho umudarara akanka rwose, umurundikazi akagenda amerewe nabi yabishikirije canke yatabaje, ariko akanka akamubera ifuro ry'igiti. Nashaka nsabe mudushikire imbere, mudusabire ambasaderi, mudufashe mudusabire ku nzego zibijejwe ko umurundikazi azohohotera mugenzi we bikamenyekana. Uwo mugenzi we yahohotewe agatahanwa i Burundi, urumva ko azoba yamwiciye ubuzima, azoba amwiciye ubuzima wazosigara arakora. Bisobanura ko ubutungane bw'i Burundi buzoca bukora bugakurikirana uwo mukobwa, uwo mudarara, amatungo afise i Burundi bakayagabura n'uwo yahohoteye, ndetse akamwendaminiza kuko azoba yabuze ubuzima kubera we. Ikindi naco nashaka gusaba nuko hageze igihe umudarara agataha i Burundi yokurikiranwa n'amategeko uko bimeze, nk'uwakoze icaha, nk'uwahohoteye umuntu. Hanyuma ikindi nashaka gusaba nuko habaye ivyo mwodufasha mukazotanga inimero za ambasaderi kw'iki kiganiro hejuru, ku buryo umurundikazi wese ari ino yahinduka, nimba Joel azogenda hakaza uyundi bazohorana inimero za ambasaderi ku buryo bazoba bafise urubanza. Hama nagomba nkebure aba bakobwa bari mw'ibarabara, ese kubera ko umudarara yogutahisha wewe akaguma ngaho, ufise telefone, ufise amayinite, nimugumane amayinite mw'itelefone y'ubutabazi, ku buryo agusunuriye hanze igipolisi kigufashe utwara location yaho nyene, kuko abari umwicanyi bari umugesera mugatahana mwese. Nimwamara gushika i Burundi urubanza rugasasa, birya yarondeye mu bigabure, areke kuguma yidegemvye akorera amahera arungikira imiryango yiwe. Nawe gwawe yawishe, mumenye ko mwige kuza muratanga location, ku buryo akugiriye ikosa utanga location, mudasubira kuza muragwa mu ayo mazu yabo badarara. Ikindi naco abadarara bo baca bavuga ngo bashitse muri sakana ngo baca batanga ibiturire ngo ku bapolisi bakavayo, ngo nawe ugataha. Nico basigaye batuka abantu ko bo bafise ingene batanga ibiturire bagataha, ariko ntaco bitwaye, azogitanga kabiri canke gatatu, nawe azobona ko ariko arahomba. Mu nyuma iyo ngesa yihebe, hanyuma yige gufata ikiremwa muntu neza. Amajambo yanje yaraye umugisha, murakoze. Mwavyumvise yuko hariho imyidogo idasanzwe, avuga ati nawe nta kuvyihanganira. Ntaco ndi babwire mutumvise mwibi navuze. Niyo mpamvu ndangirije kw'iki kintu. Nimero mwadusabye ya ambasade y'u Burundi muri Saudi Arabia ni mubona iri ngaho itangura, Embassy of Burundi in Saudi Arabia. Niyo mutangura please, 966 564 671 678. Niyahinduka canke nimba yarahindutse ntawe bimenye, mugabo ubiriki yakora ishobora guhinduka, ariko kuri uyu mwanya tuvuganye nizohinduka tuzobahinde kuko iba iri public. Niyo mpamvu twashize no ngaha nti sibanga twamenye, kuko turazi ko babafasha kandi tuba twifuza nyine ko beshi ntibayizi kandi ni ingirakamaro.
ni ingirakamaro cyane kuko mwabidusavye twagerageje kuyishira habona kugira ngo bize birabafasha. Iyikurikira mu cyatsi ca vere ni wanje nanje. Murakoze cyane rero ndabashimiye ko mwashoboye kubana nanje. Bye.